Ndabaramukije mwese abakunzi ba Emotion Talent TV. Ni Abdul Uwimana kandi agarutse kubaha update zo ku rugamba. Nje kubaha amakuru atari kwivumbi, amakuru ameze neza cyane. Ni muri ya ntumbero nyene nguma ndababwira ati mwibuke gukora subscribe, mugire like na share, ibiganiro byacu mu bisangiza abandi bantu, ariko mwibuke gufyonda kabisa subscribe, kubera yuko tugiye kuzoza turabaha amakuru menshi cyane kandi aryoheye amatwi n'ubusesenguzi bwiza kabisa bumeze neza gose. Hama rero murabizi yuko mu kiganiro ca mbere twari twababwiye uko byifashe Minembwe, tubabwira yuko Minembwe yafashwe yose, tubabwira yuko nimba hari aho bahasigaye nk'akantu k'akaburungu cyangwa icyo bita akadomo mu Kinyarwanda. Je ndababwiye kabisa amakuru mfise yo ku rugamba n'amakuru ameze neza cyane kuri twebwe abantu bakunda Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abantu bifuza yuko Kongo yogira amahoro. Amakuru mfise ni meza cyane kuri abo bantu. Ati bimeze gute rero? Amakuru no babwira muri aka kanya nuko nsubira nkemeza 100% yuko Minembwe yafashwe yose. Nari nababwiye yuko hariho M23, AFC M23 na twigwaneho yabo bari birukanse baratabaromoka, bamwe bakuyemo impuzu imyambaro y'igisirikare barayita barirukanka, abandi bicanga mu basivile. Ndababwira ati haracyariho ikibazo cyo kuvuga ngo turondere ukuntu aba bantu twobakura mu basivile hatabayemo ikibazo. Amakuru rero nahavuye menya nuko M23 natwigwaneho birukanse kabisa, bahungira ahantu bita Ruyinja Nyangezi Kaziba. Abantu bazi aho hantu niho M23 yataye iromokera. Ariko kandi mu yandi makuru dufise twagomba kubamenyesha nuko muri aka kanya twababwira ngo Ubufaransa, igihugu cy'Ubufaransa cyahejeje kwakira ibiziga by'abasoda babwo canke abacangero cyari cyarungitse muri Kongo gufasha M23 twigwaneho AFC. Ibiziga murabizi yuko twari twababwiye yuko hariho abafashwe n'abarashwe, urumva. Ubu rero twabamenyesha yuko Ubufaransa buhejeje kwakira abantu babwo baguye ku rugamba muri Kongo, bariko barafasha M23. Niyo makuru nobaha muri aka kanya kubijanye nabo Bafaransa. Ayandi makuru nobabwira rero nuko ubu nukuvuga ngo muri aka kanya twigwaneho AFC M23 bariko barirukanka kibuno mpamaguru, mana mfasha magara nkiza birukanka cyane bagenda bafata inzira za Bukavu, barabe yuko bogenda gusangayo abandi
boronkayo akaramforo kabafasha kugira ngo ababakurikiye ntibabamare, kuko twari twababwiye yuko abavuye mu Minembwe hariho FRDC na Wazalendo baciye babakurikira babirukankaho hariya bari bagiye kwinyegeza. Murabizi yuko twari twababwiye yuko bahungiye ku mutumba bita Kitavi. Rero aho hantu babirutse ko ubu unye bariko bagenda bahunga birukanka barondera ukuntu boja za Bukavu kugira ngo bashobore kuja mu bandi bagenzi babo, ariko no bamenyesha yuko muri aka kanya Minembwe 100% ifiswe na FRDC, Wazalendo n'ingabo z'abarundi zagiye kubashigikira. Kudeshapo rero kwizo ngabo zose, kudeshapo kugo rukundo FRDC n'abarundi na Wazalendo, inguvu berekanye bivanye n'umutima bafise wo gukunda igihugu cyabo, no kuvuga yuko bakoze kabisa akazi gakwiye, barabohoza Minembwe. Rero nkuko twabibabwiye, nkuko nari nabibabwiye mu kiganiro caheze, murazi yuko twakoze ubusesanguzi tukaraba inyungu Kagame afise mu kuba yogumana Minembwe. Nababwiye yuko Minembwe ari rimwe mu masoko, kubera yuko Minembwe byitwa yuko hari abanyamurenge we wakaba atabita abanyamurenge ahubwo abita abatutsi. No kuvuga ngo byari rimwe mu masoko rituma Kagame aronka ubushobozi bwo kuguma muri Kongo, kubera yuko yahora abigira ugwitwazo. Ubwo gwitwazo gwa mbere rero nimba turumukuyeko nimba tumukuyeko urugwitwazo gwa mbere, no kuvuga yuko hasigaye gwa gwitwazo rumwe arigo FDLR. Biraherera he bagenzi. Ibintu birakomeye cyane kabisa. Kuri ubwo rero, kuri ayo makuru yose ndababwiye, novuga yuko ari inkuru y'umunezero kuba muri aka kanya FRDC ariyo ifise Minembwe. Hama abahunze nabo bagiye, reka turindire turabe yuko bigabo basubira kwikosantra. Ariko nimba abantu bakurikirana uru rubuga, ndabizi murakurikirana n'izindi mbuga, nimba mwumvise ijwi rya Rugabo ry'uyu munsi aha yavuga umugani wabo, aha yavuga yuko bari mu Minembwe ataco babaye niki, mwumvishe ton yahora akoresha mu biganiro agira, niyo ariko arakoresha muri aka kanya muca mumenya icyabaye. So tugiye rero, no kuvuga ko tuve mu Minembwe tugende tuve mu Minembwe dutangure rero kuja muri Nord Kivu, hariya za Rubaya rero, murabizi yuko ejo Wazalendo na FRDC barashoboye gufata ahantu bita Kibabi no babwira yuko ari mu nkengera z'umuji wa Rubaya. No kuvuga yuko inyuma yo kuba FRDC na Wazalendo n'ingabo zagiye kubafasha z'abarundi, inyuma yo kuba bamaze gufata Minembwe, ubu naho basugereje ahantu bita Rubaya. Biraherera he bagenzi?
biraherera he? Ubu ni kuza dukora ibiganiro twitwengera tumeze neza kabisa kubera ibintu n'amavuta. Murabizi rero yuko bari bafashe muzenyi mu nkengera za Rubaya. Murabizi yuko bari bafashe ahitwa Kibabi rero ngo hakaba harimo ahitwa Buhimba, Kinigi, Nyakigano, Kawere, Chugi, Mbuho, Bukumbire, Kasenyi. Aho hose ni muri groupement ya Kibabi. Nukuvuga ngo nutujiji cyanye ni biturage bikikuje igisagara ca Rubaya. Nukuvuga rero nimba muri aka kanya Wazalendo na FRDC bakikuje Rubaya dutangure rero twiyumvire ngo bigiye kugenda gute? Bigiye kugenda gute? Nukuvuga ngo igikurikiraho inyuma yo gufata Minembwe bagenzi, inyuma yo gufata Minembwe reka tuhindukize amaso rero ubunye turabe hariya ruguru muri Rubaya niyo nubabwira yuko ubunye duhindukiriye, kuko Minembwe yoyo ubu kubesha ngo Minembwe ntiyafashwe nukuri ndakubwije ukuri ibyo bintu mu byihoze. Kubera yuko murabizi yuko bari bafashijwe cyane n'abajya abazungu. Macron yari yarungitse ngo bagende gufasha Kagame, aribo bariko barakoresha na bijya byuma bicungera ikirere. Murabizi yuko Sukhoi ejo yakoze agasha irabasekura, hanyuma ibiziga byabo bimwe bikaba byashitse mu Bufaransa nabibabwiye. Ubwo rero no kuvuga yuko ikibazo gisigaye ari cahehe, ari ica Rubaya. Hasigaye ikibazo ca Rubaya kabisa. Hama kandi tugiye za Warikare murabizi yuko ejo intambara zari zikomeye. Sukhoi yarabakozemo, imaze kubakoramo ahantu bita Mushari kama ni Mushari, Rubiriki, Munda, Buhimbwa. Aho hose FRDC yahakoze akantu. Sukhoi nayo ngira ngo mwarabyumvise, ariko ikibazo cyahabaye nuko murabizi yuko M23 iyo ikubiswe ikivuga yuko FRDC yarashe mu banyagihugu. Ibyo byo biramenyerewe murabizi. Nibyo rero muza kumva bavuga aha hose ndababwiye, muza kumva bavuga yuko FRDC yarashe mu banyagihugu. Ariko iyo bafashe agahana baca baza ari inki, murayizi ya mvugo yabo, intare amadubu. Mugabo babakubise FRDC bikubise abanyagihugu binzira karengane, ibarashishije amabombe ava kwa Sukhoi hari. Nukuvuga rero aho hose nobabwiza ukuri ibintu biriko biragenda neza. Umuntu akubesha ngo nani Minembwe ntirafatwa, ntuvyumve, ntunabyemere, ntunabyizere. Ubukubwira ngo mwabonye ahantu bita Mpati ndibaza, aho Nzenze yari yagiye gutemberera. Muraza kubona ubu video buriko buracicikana, ariko nagira ndababwire
murabe mwizo video ziriko ziracicika, murabe mwizo video ziriko ziracicika. Nzenze yahamagaye abasore aho hantu, yahamagaye abasore, harabura n'umusore n'umwe, kandi yabyivugiye ati nta ntama, nta mpene, nta nkoko mutunze, none yagenda araba amatungo yabo ayashaka kuyakoresha iki? Nzenze, Koloneli Nzenze yashaka gukoresha iki ibitungwa by'abene gihugu? Ko yababaza ngo nta ntama, nta mpene, nta mbata, nta nkwavu mufise, yashaka kubikoresha iki? Muze kwitegereza zijya video ahantu bajya ba M23 bagiye kuramutsa, nimba ari Mpati, nimba ari nde, nibaza ko ari Mpati, aho Nzenze yari yagiye. Mwitegereze neza abo banyagihugu ukuntu bakanye, bagiye kubakura mu ngo zabo ku nguvu kugira ngo baze ngo kwakira ngo abashitsi, ngo guverineri wa Nord Kivu ngo yahashitse, ngo Nzenze yahashitse. Mugabo hari abanyagihugu benshi, mugabo murabe muri ayo mavideo ikintu cyose ababaza umengo siho bari, barakanye na mpaka nimba ari na coordinateur w'ibiki wa Sideki arababaza ati ko mukonje, ko mukanye, bakanye gute? Bazanwe kuri tele ku nguvu batabikeneye. Muri mu gihugu cyabo, barabizi yuko muri Abanyarwanda, barabizi yuko mutari Abanyekongo, muriko murababuza amahoro, muriko murabaza ngo ibene zabo ziri hehe, kandi mwaraziriye, mwarazimaze, mwarazimaze. Nimurekeraho bantu banje, abantu bose muza kuraba ayo mavideo, muze kuza muraraba ako kantu, mwitegereze bajya abanyagihugu, nta numwe arimo yishimye, nta numwe arimo yishimiye kwakira abo bantu banzenze. Mugabo no babwira yuko abo banyagihugu bihangane, iminsi ni mikeyi cyane, FRDC iraje babohoze, musubire mwishire mwizane mu gihugu cyanyu cy'amavukiro, ata munyarwanda abahagaze ku gakanu, ata nkotanyi irikira bakerera, ata nkotanyi irikira bafatira abana ku nguvu n'abagore banyu ku nguvu. Murabizi yuko ari cyo kigwanisho bagwanisha, ari cyo kigwanisho bakangisha. Ivyo rero bisigaje igihe gitoyi, si kizima, uruhande rumwe rwavuyemo. Hajya umuntu umaze kumuca amaguru, naho yo basigaranye umutwe n'umunwa wo kuvuza induru, basigaranye umutwe n'umunwa wo kuvuza induru, ariko ntibashobora kwirukanka ngo bacike bagende. Amaguru yabavuye ko, babakuye ko minembwe, igipande kimwe cagiye, igipande kimwe cagiye, hasigaye umunwa wo kuvuza induru bagende. Basigaranye umunwa wo kuvuza induru, basigaranye umunwa wo kuvuza induru kabisa. Amakuru rero no babwira nayo kabisa. Ibintu murumva yuko bimeze neza. Mubandanye mudukurikirana, mubandanye mukora subscribe, uko amakuru agenda yiyongera yo ku rugamba, uko tugenda turonka amakuru turaza turabashikiriza. Dutegerezwa gukora ibiganiro byinshi cyane kugira ngo tuze turabashikiriza inkuru uko zigenda ziriyongera, ari uko Wazalendo na FRDC n'igisoda cy'u Burundi kiriko kirabafasha, uko bagenda bakubita zijya njavyi, uko bagenda bahungura injavyi, natwe tubaha amakuru tubabwira ati ibintu bimeze uko, bihagaze uko, bihagaze uko. Murakoze kandi ndabashimiye abakurikiranye mwese iki kiganiro. Imana ibahezagire, mugira aho muba mwubahwe, mugira amahoro mu bisagara byose murimo. Imana ibahezagire. Respect.